Uravuga iki besho bavuga ngo yangu ujya muhungu gwese je sindamenye ivyo bamuhora sinzi ko bamuhora ubugufi mbajya ni mugufi umuntu mugufi wa pimetero zingahe aho tukaja mu bintu by'abantu bagufi ya twabihuze ukura bizi yuko mu mureko umuhungu wacu tumvikanye yuko tugiye gushigikira umustar wese muzi yuko arenganywa mu ma concert canke ivyo byose mwumva yuko byoba adashigikiwe twebwe dushaka yuko umustar wese atarenganywa. Hello guys, mrameze neza. So ni Link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri. So naenda bakumbuye cyane ndabakunda kandi murabona yuko ndi umukobwa ari sexy Burundi nzima, okay? Atesa aguma ari sexy aguma ari hot top. Hama ndi kumwe n'umusesanguzi wanje agarika rikorabesha mu Burundi buzi muri mukobwa mwiza cyane kurusha abandi bose. Bien sûr. Miss Mafseri nawe uri kurarenza. Oya tuvugana ukuri. Okay, uri mwiza mu Burundi bwose buzima havuyemo umugore wanje. Iyo eta civile ntayo ndabona. Uyo ntaraba umugore aracari mu bakobwa bubandi. So guys, nayishaka kandi ndababwira ko ndabakunda cyane tumwakire n'umusesanguzi wanje ariwe G-Doc. Ari gose ndaramukije abafana bacu bakunda kudukurikirana. N'abakunzi ba Link Arlene Alu. Aha, Miss Mafseri. Bien sûr. Link Arlene Alu, je sinkunda no kucibuka ico kizina. Mwe mwibuka Miss Mafseri? Miss Mafseri gwa menyo, maso y'inyana cyahe yimbaka. Y'inyana nako. Oya ntangorane. Urabizi ko tubanye neza. Ubu muri no misi sinkunda kuvuga nabi cyane ko hari umuntu bita Chimamanda Moses mugize imisi mubanye neza. My brother. Dabizi yuko no my brother. Moses sinomukira. Agize imisi ashoramo n'imitaho ukuntu nyene ukuntu. Tuzobiraba neza tubisesangura. Mugabo rero nongeye ngarutse kijya gitipe gisigaye kiri seriye. Ari serious cyane. Gisigaye kiri seriye cyane kiri seriye. Yamye ari serious ahubwo abantu bamwakiriye nabi. Aha. Bien sûr bamwakiriye uko atari. Reka dufate ko ari seriye. Ubu munsi. Ari seriye shamye ari seriye mu mureke. Ubu munsi uri kuramwemerera ubu seriye sha yakuremeye akantu. Erega ubu seriye basheje nawe umwemerera. Muri comment mpora ndawe hari abati cakirato ca Chimamanda. Ibintu bimeze neza nawe gashiduza ngo ndabemeje kabisa. Ariko re hagati aho reka ndambuse abariko baradukurikirana gose basanzwe banadukurikirana imisi yose basanzwe badahengeshanya kugenda hariya munsi bahagira sabone bahagira bakanadu following imisi yose kandi bagakunda ibiganiro byacu by'imisi yose bakabirayikinga. Nabo reka ndabashimire tuni excuse twari haciye imisi twarafatiriwe nutu naturiya hari igihe umuntu abareko arakubaza ngo mbe none ukora iki kabisa icukoroka kibu muti bagiye kumusezanguzi wanje aravuga kunsumbya mpora muvuga ngo je ngo ndavuga ya icukoroka kiburu bacuhita bavuga ati je nkuru tunaturiye atudukorera he ati hirya no hino. Okay ubahejeje utunaturiye ndadukorera hirya no hino. Sawa karibu rero Miss Mafseri nahari wampaye karibu. Amaye karibu kandi arije naye kumuha karibu muri ivyo bintu. Nababwiye ko avuga cyane kunsumbya. Ko nabyitanze ubimo. Sawa karibu nawe. Urakoze cyane. Ega hagiye n'umuntu baramuha karibu wiwe. Ndewe umunsi none kuri kumwa wenyene. Ariko abashitsi biki gihe nitunyaye. Abashitsi biki gihe nitunyaye vre ariko mwa wenyene vre. Basha namubwiye avuge icyo afata. Ndababwira abafana kuzigaye ufise ubukunzi bw'inda. Oya barabizi. Yo ivyo rero aho baca bakwakira n'ingoga ati uye turabizi kwakunda kurya no kunwa. Vraiment barabizi nta bishasha biri. Muri commentaire za guca njayo musi. Ce ndabaza ivyo ujyaho bija. Mu Mafseri yanje no kubisusu. Nibati ko sigisusu kinini usumba abandi. Number one aho uranyemeza na je ndavyemeye. Aho ndavyemeye. Ndi number 1. Mugabo ndayibona iyo namba ya marori gusa. Narabwiye baje abantu bose baragwaye amaso. Muragwaye amaso. So guys, ikintu nshaka yuko tukuvuga ko uyu munsi na G-Doc, sesanguzi wanje sikindi nuko nshaka yuko tuvuga kuri kubushimwe bwahawe ku baririmbyi
ariko uyu mwanya mvuga abaririmbyi babiri Fernando na D1. Tukiri ngaho nyene gato nshaka yuko tuvugana ku kintu ca D1. D1 aridoga cane ku bintu bitandukanye, cane cane ku itanga ry'amasoko canke mu gushigikirwa ku muziki ndundi. Eske wewe ubibona gute canke no aritetesha? D1 ntashigikirwa vraiment, bose barabizi. Ariko iyo ariko ravuga iki besho bavuga ngo wayanga ujya muhungu je sindamenye ivyo bamuhora, sinzi ko bamuhora ubugufi mbajya ni mugufi umuntu mugufi wa pimetero zingahe aho tukaja mu bintu by'abantu bagufi. Ya twabihuze ukura bizi yuko mu mureko umuhungu wacu ufise igisusu gusa muga ku burebure nturimo. D1 rero uri kurara D1 rero uri kuraraba D1 ni umuririmbyi dufise mu Burundi kandi ahagarariye umuziki ndundi neza. Iyo ndiko ndaraba kigora kora kwitanga D1 vraiment urabona ko umuntu akora ibintu cyane avuga ati ndabirimwo, yego ndazi ico nshaka. Wewe harura mu muziki w'abarundi abantu dufise, sivyo? Umuntu ashobora kuvuga ati okay ndateze indege ndagiye gukora amasanamu canke ndirimbo nayikoze nayihejeje ndagiye ndafashe indege ngiye gukora mastering iyi ndirimbo kugira ngo abarundi ndabahe product imeze neza, product imeze neza umuziki umuziki unoboye neza, uretse babandi batega indege bagiye muri bwa buntu bw'ubukonsere bwo anniversaire yari yanye ubuntu bwo gukoranya abantu bangahe tunezerwe. Ubwo umuntu arashobora gufata indege avuga ati je ngiye kugira ngo abarundi ndabahe ikintu kinoboye neza gitomoye, sivyo? Yego umuririmbyi D1 umuririmbyi akunzwe cyane twobideha. Mugabo rero D1 hamwe na hamusanga atandukanye n'abandi baririmbyi kora D1 afise abakunzi bo ku mutima. Babandi baba basupportinze bavuga ati ugasanga hari ukuntu abantu bishiramwo umuntu nyene, ugasanga abantu bariko barashiramwo uburyo ukuntu siri tuzura abantu tuyita abanyamuji ukuntu dushigikirana uzura mu makomantere uzubona ngo wakayanza ngo sinzi ikintu yasohoye ngo wakayanza. Mwana nawe muri ko mwigira abana ngo abana ngo mwirohero ngo abana ngo umuntu uze, ugasanga hari ukuntu nyene muri ko murashaka. Donc D1 umuntu afise abafana bukuri bamushigikiye biciye mukuri, babantu bashigiki. Donc babantu naho wewe butahari baguma barayikinze cyangwa baguma bakurikiranye baguma bakunze ibintu byawe. None aho nyene baguma bakunze ibintu byawe aho nyene. Eske nta bandi bafise none abakunzi bashika ku mutima? Bariho mugabo uri kuraraba D1 yaba yashigikirwa. None basireka ndakubaza mu mahiganwa yose yama ari kwaraba wowe uhora ukurikirana indirimbo za D1 uri kuraraba ibikorwa akora hari utuntu tumeze neza kandi nawe uri kuratwumva. Simvuge ntuvuge jewe uri kuratwumva uvuga ati turasukuye nivyo, mugabo kaja wumva umundi mwanya ngo jewe ngo hageze ngo makonsere ngo ntibandaba jewe hageze gutanga ubushimwe ebana wewe urahagaze hariya. Yego wewe hageze ibi nibi wapi? Uribaza je nkaca nibaza ati none uwo mutipe ni biki? Ega mugabo amakonsere hari abantu mengo barayahebeye mengo nayi wabo. Hazogera igihe rero tubabwire bajya abantu batumwa amakonsere, hazogera igihe batanguye ibyo bintu by'iwacu badashaka kuza baraduha abaririmbye dukunda, datanguye kuduha batagiye baraduha abaririmbye dukunda duce twitahira. Yego erega busanzwe ni babe bagenda abafana n'abanyerega barakwiye gukora akantu. Ntitwibagire yuko Satubi twigeze kumusabira kuja muri Primuziki abafana kandi akagenda. Mbega kubera iki abo bafana ba D1 bamushika ku mutima batogenda hajya mu makonseri? Je kuvuga ngo ndabateje akajagari ndagiziki batogenda hajya mu makonseri
hajyanye urabona ko bahora babigira no ku bandi baririmbyi hinjiye umuririmbyi akavuga D1 bagavuga gutyo kujya bahora babigira ku bandi baririmbyi. Oya jewe rero ubu guhera uwo munsi yego tugiye gukora ibishoboka byose n'abafana ba D1 muzi kugira tuze turahagararira agateka kabaririmbye barengamo bose. oya D1 vraiment no kumushigikira yego nivyo no kumushigikira kandi murazi bashaka yuko twe turinze tugira ikiganiro ku Star vraiment tuba twabonye yuko bamurenganya baramurenganya kandi arashoboye no arasiraguringa mugabo bijya navyo kandi ni vyiza ko biri ko biramwubaka mu wundi muntu wejo hazoza no arako buri kurashininga ari umuntu yatutwe nkawe. oya jeho nagabera munwa reka tubigezaho Miss Mafyeri maso y'inyana. Yes tell me. So guys murakoze cyane bon tugiye tumvikanye yuko tugiye gushigikira umustar wese muzi yuko arenganywa mu ma concert canke ivyo byose mwumva yuko yoba adashigikiwe. Twebwe dushaka yuko umustar wese atarenganywa. Number 1 uzobarongoye abo bantu bose jewe Alu niwe azabarongoye ivyo byose. Ntidushaka yuko umustar n'umwe asigara inyuma. Wewe izo la mapenzi kama kupenda najipenda mwenyewe we nta Giswahili urabizi jenda kazi agaswahili ubona ntagutesheje none utacihora nzokwereka ukuntu ndagatamba naho. So guys ndabashimiye cyane reka rero dushigikiranire muri ivyo byose byo kugira iki gushigikira umustar wese aba yumva ko akumiriwe asigaye inyuma. Ntidushaka umustar n'umwe yigunga ahubwo dushaka kubahagurukirira aho nyene tubahagurutse tubabwira ati nawe urashigikiwe. Okay so murakoze cyane ya link Arlene Alu na Miss Mafyeri gwamenye umusumeno maso y'inyana ivyo nivyo yarashaka na G-Doc mwumvise kwanza ayo mazina ni link Arlene Alu maso y'inyana gwamenye umusumeno na G-Doc. ejo nzoza natera indi zina rishaje. Okay bye ciao. Fernando yahawe agashimwe ku ndirimbo ya Belisima. D1 ahabwa agashimwe ku ndirimbo ya Stack. Voilà. Est-ce que Belisima na Stack wewe uri kuraraba niyo indirimbo yakunzwe cyane? jewe umuntu akunda gukurikirana rero imiziki y'u Burundi ndiko ndihweza neza yaba Belisima yaba Stack zose zirakundwa mugabo bene zo niyo badakundwa cyo kimwe. Voilà Fernando na D1 ninde akundwa kurusha uwundi? Hanyuma na message zirimo shahi byavuzwe si bimwe. Umwe aririmba ibintu byo gupfira umuntu byo gukundana n'iki undi akaririmba yuko yabirambiwe agiye kubivamwo azoza arikunda wenyene. Urumva yuko message si zimwe ziratandukanye mugabo hagati aho nubwo message zitari zimwe abaririmbyi bose bose baririmba neza. Yaba D1 yaba Fernando bararimba neza vraiment kandi n'abana b'u Burundi ubona yuko bariko baratrendinga gose muri kino gisagara ca Bujumbura haba no mu gihugu hagati. Umugabo tuvuze mu gisagara ca Bujumbura aho onye Fernando vraiment arashobora guca amera nk'uja hejuru gatoya. Mugabo D1 mu gihugu hagati ucuvyumva rero ufashe imiliyoni 10 na zingahe z'abarundi bacukuramo umuliyoni w'abantu baye Bujumbura miliyoni zose zisigaye za ruguru aho ni D1. Rero uri kuraraba rero intuzenya agashimwe bushima babatanga mu miziki muki uri kuraba kuntu bijye bintu biba birorganize usanga bibaza ku bintu bitandukanye jewe ngira ngo sindabimenya neza ivyo ari byo mugabo prema bijya bintu keshi birimo akarenganya haje usanga bariko wowe uvuga yuko biba mu akarenganya baba duha dutore cyaba baja mu misozi barabafana b'umuntu bareke kwifia baraba gusa
uko indirimbo yaciye ku babaze 10 ba mbere Ngozi Gitega Maramvya ni Muramvya aho guca aho kuraba ngo indirimbo yaciye kangahe ku radio rega hari indirimbo yaciye ku radio keshi kubera umuntu yashizemo imitahe myinshi hari indirimbo yaciye kuri televiziyo keshi kubera umuntu yashizemo imitahe myinshi kuri promotion hari indirimbo iba iri kurahitinga kuri Facebook cyangwa kuri YouTube swat yagize boost ya boostinze swat yagiye arahimitahe bariya nabariya kugira ngo ibintu bigende neza jewe rero ugasanga hari abapeti ngaha mu gisagara bafite talent ugasanga ntibariko barashigikirwa cyane gose kandi aribo bariko barakora ibintu by'amavuta by'agaciro umuntu akubise indirimbo kayumva uvuga ati ego mugabo rero kubera kwa kuntu ko mu mufuko hatanyaye caye kwa kuntu ko mu mufuko nyene hagwaye buke hadasinzikaye mugabo ko hasinzikaye ntiyari kuja muri studio ngo bikunde yego bazanga haragwaye muga ntasinzikaye ugasanga mugara gwaza sapasi ariko rero undi nawe afise imitahe rega nka wewe none wewe wo gusuka imitahe myinshi waza yuko usanga n'ibikorwa byawe byahindutse usanga nuko ukora nuko usabya none aho bigeze none ko ucaraciyemo buhagaze neza muri no misi turashima uko biri kose yo ibaze sha mwishamba niyo nahora nkorera twadu telefone twukunye ajya ngo wari ugiye gusenga yo none mubona amasengesho yanje atakoze ibyo reka tubihore oya muvuge n'ubunyene nje koreka sinahevye gusenga n'ubu ndacasenga gusenga zamana bagendana mu mifuko zibe z'abahindi ura mu buhindi uzomva batangwe ku radio bariko baratanga urumva ngo je umuntu yontori ngo imana yanje ngo nayitakaje muri bisi ngo nayibagiye ibintu nk'ivyo nawe imana yacu ushobora gusanga igendana muri sakame turaza kugurura neza ngaha turabe n'ikiganiro cyane hari ibyo abakobwa nyene barabizi ibyo dutekera kwidatumuka ngo pu oya nabishaje so rero indirimbo turiko turaraba ciyo ndayivuko ndavyumva ego staki niyo yari ikaze kurusha Berisima uretse yuko Berisima ari n'ibintu bya utuntu tw'udushanse tuba twaguye ku muntu warumvise ariko aravuga ukuntu indirimbo yayisohoye donc ukuntu byagenze ibintu yene vyitayemo hanyuma gasimbira ahantu nyene kuri Facebook karatarukira ko babona abantu baralayikinze bangahe ibintu biragiye atireka ndayikorere nanje atireka ndabe yuko ibintu byo kwa advance profita no mahigwe hari abantu bazi gukorana n'umwanya kuko amahigwe y'uyu munsi samahigwe yejo mugabo bundi bwobwo umuntu bita D1 Staki vraiment Staki ari indirimbo ariko ego zose narazikunze ariko Staki nawe ntu guys icambere abantu bari mu rukundo ijya ndirimbo barayikunda nabandi babantu babasanzamuro nka jewe bayumvise naho nyene ni sawa ngarukana kantu wavuze twabihoze Rabizi uko jende umunyarusaki cyo muca baraho cyane baraguriza hanye ndi mu rukundo umugore wanje ntavure reka ncaho njyamo umunsi